Ndabahaye mwiriwe na mwakeye bivanye aho muherereye hose mu gihugu cy'u Burundi. Nije Sigma from Sim. Kuva kuri Eric Burundi TV ndagutumiye ukana subscribe nimba utari bwakana subscribe. Hama tuje muri sport news aho dushaka ngira ndabamenyeshe ingene urukino rurangiye, urukino novuga ati muri ryahiganwa rya Kagame Cup novuga kubera mu gihugu cya Tanzania aho umugwi wa Bumamuru uhejeje gutakaza amanota atatu aho wari umaze iminsi uri i Dar es Salaam bari mu myimenyerezo ukaba uhejeje gutakaza amanota atatu uhuye na APR yo mu gihugu cy'u Rwanda. Novuga yuko ingene vyagenze nuko umugwi wa Bumamuru FC wo mu gihugu cy'u Burundi uhejeje gutakaza amanota atatu mu gutsindwa ibitego bibiri ku busa, aho novuga yuko Bumamuru iracafisana mahigwe novuga neza ku munsi wa gatandatu izohura n'umugwi wo mu gihugu cya Tanzania. Aho rero novuga yuko Bumamuru isaba gukoresha ingufu nyinshi cyane kugira ngo ishobore gutahukana igikombe cya Kagame Cup mu gihugu cy'u Burundi. Aho novuga yuko umugwi wa Egrenware the Fighters utashoboye kwitabirira iryo higanwa bivuye ku mvo n'izindi. No kubwira neza ati ikomeza ukane subscribe kuri Eric Burundi TV kugira ngo ukomeze gukurikirana cyangwa uronke update y'umugwi wacu uri mu gihugu cya Tanzania muri Kagame Cup. Kanda subscribe hama wibuke na commentaire bivanye nuko wakiriye kino kiganiro. Ndabakunda cyane.